amaraso yawe niyaje gucungura kuko imbabazi z'umwami zizoba zarangiye. Rero ndakwinginze, Kristo aracari ko arahamagara. Kristo aracari ko arahamagara. Bakunzi bahore CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Oh haleluya, numunezero mwami Imana kuba imbere yawe. Numunezero ukomeye mwami Imana mu mitima y'abakwizera, kubona dufise ishimwe mu mitima yacu kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe watugiriye kuva kera mwami. Waradukunze tutabereye, turabo gupfa, turabo kurimbuka, turabo gucigwa kwiteka, ariko utugirira neza, uduha umwana wawe ngo apfe ku musaraba ku bwacu. Iyo nishimwe duhorana mu mitima yacu. N'uyu munsi mwami Imana nturarambirwa kutugirira neza, uracaduhamagara ngo duhungire munsi y'amababa yawe, ko tuzi neza ko mu mababa yawe hari ubuhungiro bushitse. Ndasenga sengera bene data bose mwami, kugira bagire umwete ukukurondera, kuko ariho honyene hari uburuhukiro bukomeye. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, cyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo hunga ishavu ry'Imana winjire mu bwato bwa Kristo. Nkuko Nowa yinjiye mu bwato bwe agakira, nawe nta handi uzotuma ukira utemeye guhungira mu bwato bwa Kristo. Haleluya. Kristo arateze ibiganza, ararindiriye umuntu wese kwinjira. Haleluya. Rero ndagutera intege muntu w'Imana, ntuzobe umuhombe ariko winjire. Ntuzogwe mu mahonero nkuko abo mu gihe cya Nowa bahonye base kwinjira mu bwato, bakaja kurondera kwinjira bitagishoboka. Rero umwanya wo kwihana n'uyu, umwanya wo kurondera umwami n'uyu aragutegereje. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice c'indwi, dusome kuva ku murongo w'10 dushikane ku murongo wa 24. Maze iyo minsi indwi iheze, amazi y'umwuzure asendanisha ku isi. Mu mwaka ugira 600 no wabayeho, kwezi kwa kabiri kwigenekerezo ry'icumi, amasoko yose y'ikuzimu arahuhubuka, ingomero zo mwijuru zose zirazibuka. Imvura imara iminsi 40 igwa ku isi umurango n'ijoro. Kuri uwo munsi nyene Nowa yinjira muri ubwo bwato n'abiwe ari bo Shemu, Hamu na Yafeti, hamwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe uko ari 3. Binjirana n'ibikoko byose ukurikije amoko yabyo yose, ibitungwa ukurikije amoko yabyo byose, ibyikwega hasi byose ukurikije amoko yabyo yose, ibiguruka byose ukurikije amoko yabyo yose, n'ibifise amababa by'uburyo bwose. Byinjirana na Nowa mu bwato bibiri mu bifise umubiri byose biri n'ubugingo bihema. Ibyinjiye byari bikoko byari kigabo n'ikigore byo mu bufise umubiri byose, nkuko Imana yamutegetse. Maze Uhoraho amugaranira imbere. Umwuzure umara ku isi iminsi 40. Amazi araduga aterura ubwo bwato buva ku isi bureremba. Amazi aruzura yiyongeranya cyane agwira ku isi. Maze ubwo bwato bureremba hejuru ku mazi. Amazi arushiriza cyane kuba menshi ku isi. Imisozi miremire yose yo munsi y'ijuru iyo riva rikagera irarengegwa. Amazi aruzura asumba imisozi, ayirenga intambwe 15 z'ukuboko uciriye mu nkokora. Ibifise umubiri byose bigenda ku isi birapfa, uhereye ku biguruka, ibitungwa, ibikoko, ibyikwega hasi byose no ku bantu bose. Ibihema impwemu z'ubugingo mu mazuru byose
byaba imusozi birapfa, ibifise ubugingo byose biri ku isi biraherengetezwa, uhereye ku bantu, ku bikoko, ku byikwega hasi no ku biguruka mu kirere biherengetezwa ku isi. Nowa aba ari we asigara wenyene hamwe n'ivyari kumwe nawe muri bwa bwato. Amazi amara iminsi 150 yuzuye ku isi. Amen. Somye aha hantu harehare kugira ngo mutahure mwumve ingene ubugarariji butuma abantu bahona kandi batari guhona. Imana yaraje ivugana na Nowa, iramubwira ati Nowa, ati hazoba umwuzure ku isi, ati kandi iyo mwuzure uzomara ikintu cose cyaremwe. Ati rero kugira ngo uzurindwe n'abawe baza ubwato. Ariko murumva abantu b'Imana, ibanga ry'ukumvira rituma abantu batabagwa. Kutumvira kudadaza umutima, ukugara ubwenge, ukigira igikomeye, bituma abantu bahona. Nowa arumvira. Nowa ntiyari bwabona imvura igwa, ngo nta mvura yari bwakwe ku isi, ntiyari bwabona umwuzure, ntawe yari bwabone, mugabo yumva icyo Imana ivuze agikora uko. Ngo aragenda aricira ibiti, arabaza arubaka ubwato, abantu ngo bakamutwenga, bakavuga ati mbega aka gatama n'agasazi, ibi bintu ariko karakora n'ibiki. Atariko naho mumubwira ngo ndi umusazi, Imana yaravuze, ati Imana yarambwiye. Murumva ibanga ryo gusenga, ibanga ryo kuvugana n'Imana. Wumva ibyo abandi batumva, ubona ibyo abandi batabona, utahura ibyo abandi badatahura. Ngo arabaza ubwato, arabukora imyaka myinshi, abantu bamutwenga. Hanyuma ngo imvura iragwa. Imana iramubwira atumviriza rero ibanga rikomeye ngira ndakubarira. Injiza zina kiremwa cyose kiri ku isi, tinjirane n'ikigore n'ikigabo ubyinjize. Ibitego ikintu cyose ushiremo, atushiremo n'amasitoka kuyazoba atunga igihe kirekire. Nowa giriki yinjira mu bwato n'umuryango wiwe. Hama ngo Imana igiriki, Imana irugara. Imbura itanguye kugwa, abantu barashwa baduka ati Nowa dutabare ugurura. Ati nta rufunguro mfise, Imana ubwayo niyo yugariye. Bantu b'Imana, iri jambo ryariko rivuga Kristo umwana w'Imana nzima. Kristo uyu munsi ariko arahamagara, umva, amoko yose, indimi zose, amahanga yose. Narapfuye kugira mubeho, narapfuye kugira ngo muze muraga ubugingo, ni muzi wanje. Ariko aradodora ku mutima wa buri muntu wese. Ati rero wemera wese kugurura ndinjira. Haleluya, haleluya. Ariko aradodora abazokirisha bw'Imana, nabemeye kwinjira mu bwato bwa Kristo, nabemeye guha ubugingo bwabo Yesu Kristo. Umwami yaje kugarukira ubugingo bwacu ngo nibugwe mu mahonero. Uwemeye kumwimika mu bugingo bwiwe wazotabagwa. Nuwe ntaca atabwiye abantu ati ndabingize nimuze mwinjire. Bagatwenga. N'uyu munsi arababona ko abakizwa abizeye Kristo umenga barataye ubwenge, barazimiye. Ariko nagira ndakubwire ko hari igitondo kimwe ubwato buzokuzura. Haleluya. Hari igitondo kimwe ubwato buzokuzura, wifuze kubwinjira mutakibishobora. Haleluya. Wifuze imbabazi za Kristo kwingingira ijoro n'umurango. Uyu munsi ubutumwa bivugwa isi yose, buravugwa, ubutumwa buravugwa. Niwoja kuri YouTube ngoreke kubusanga, umva niho iradiyo, amateleviziyo aravugamwe ubutumwa, ama eglise. Haleluya. Ari n'abavuga mu mabarabara, ariko abantu bakavuga ngo mwabonye abasazi. Hari n'abatiha pene y'ukugurura ngo bumvirize, ariko ubutumwa buriko buravugwa ku isi.
ubwo n'ubwato wakeneye kubwinjiramwo. Haleluya. Ndagutera intege, injira bigishoboka ko winjira. Kristo ateze ibiganza abitegeye abantu bose. Haleluya. Ariko hari igihe urumva ko abantu baje umwuzure uje ngo ti Nowa twugururire. Nowa ati jewe nta rufunguruzo mfise, Imana niyo yiyugariye. Bati dutabare turapfuye umwuzure urabaye. Ntibikunda. Rero n'uyu munsi Imana iri kwiravuga ngo winjire. Injira mu gakiza k'umwana wiwe, ubone gutabaga, ubone kubaho, ubone kuzoragwa ijuru. Haleluya. Ntuze wicuze, ndabarahiye hazoba kwicuza. Haramona amafilime bagira ya revuma, nkaca numva afise ubwoba. Ukabona abantu bari muri bisi, umushoferi aragiye, abantu baragiye, barabuze iyo abandi baroye, imbitsi zigatembagara. Abandi bakabona bariko bari mu biro, bakabona mwaracomotse muri restaurant, abandi bari baryamye, mwaragiye undi arasigaye. Hanyuma abantu kabona bariko barirukanka baja hehe? Baja mu rushengero. Basanga yonde atawe basangayo, barira ati yo bari barabitubwiye, ati umva barira bavuza indura ati turapfuye. Muri ico gihe bantu b'Imana, amaraso yawe niyo azogucungura. Amaraso yawe niyo azogucungura, kuko imbabazi z'umwami zizoba zarangiye. Rero ndakwinginze, Kristo aracariko arahamagara. Kristo aracariko arahamagara, ateze ibiganza. Uwo ari we wese, aho ugeze hose, ibyaho warakoze byose, imbabazi ziwe ziracyahari. Ariko ico gihe niyamara kugara, ntazokugururira, ntuzokugururirwa. Uzokugurirwa n'amaraso yawe. Wizere Kristo, umenya amaraso. Ariko ubu yarayamenye kugira ngo bose batabagwe, yarayamenye kugira ngo bose bababarigwe. Ariko benshi bariko baranka izo mbabazi ziwe. Ariko hari igitondo kimwe, hariho umunsi umwe ntazi. Haleluya, haleluya. Ico nzi nuko uhari. Hariho umunsi uzovuga ngo iyo menye. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana kwinjira bigishoboka. Aba bantu ndazi ko baricujije, bakavuga ati Nowa ingene yatubwiye, tukamufata nk'umusazi, tukamufata ko ari umutama yavangiwe. Uyu munsi ni wakize wenyene. Imvura ngo yaratobotse iba hejuru yindi bikuzimu, bibakoranirako, barahona bose n'ibintu birahona. Rero nawe muntu w'Imana, ndakubwiye ngo ntuzogwe mu mahonero, kandi umwami Imana yarapfuye kugira ngo arokore ubugingo bwacu twese. Haleluya. Emera winjire, agutegeye ibiganza. Ngo ngwino kwa Yesu, mbegurindiriye iki, ucana yandi isuzo ibamwo, nutabibwira Yesu nawe azokwihakana. Wavyumvise? Igihe ni iki? Ngwino kwa Yesu, agutegeye ibiganza kugira ngo akurokore. Haleluya. Imbabazi ziba ziracari ku muntu wari we wese, ntaraba ubwoko, ntaraba kurukenye, ntakutunze, ategeye ibiganza umuje ko wese. Rero ntubu umuhombe, wumve ureke gukomantaza umutima, wugurure yinjire mu bane. Haleluya. Winjire mu bwato bwa Kristo. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mukunzi mwiza, turagushimira kandi turakuninahaza, watugiriye neza Kristo. N'uyu munsi ntuhengeshanya guhamagara, urahamagara ngo abarushe abaremerewe bose baze kuri wewe. Wewe uhora uteze ibiganza bitegeye ukuza ko wese. Ese ico mpa mwami Imana iri jambo ukariherekeza mpwemu yera, abazoryumva bose bakemera kwinjira mu bwato bwawe kugira ngo barokoke ishavu ry'Imana rizobaho mu guhora. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.